Ibyo dusoma mu njiri nyeranda yanditse Yohani. Umunsi umwe ibyo dusoma mu gitabo cya Nehemiya. Umunsi umwe umusaseredoti Edisirasi yazanye igitabo c'amabwirizwa imbere y'ishengero. Ryarimwo abagabo, abagore n'abana bari bamaze guca ubwenge. Hari ku mubagwa wa mbere w'ukwezi kw'indwi. Esdras aja ku nama asomera ca gitabo imbere y'urugi rw'amazi kuva bugica gushika mu mashoka, imbere y'abagabo, abagore n'abana bamaze guca ubwenge bose. Abantu bose baramutega amatwi, barumviriza ibyo yasoma muri ca gitabo c'amabwirizwa. Umwanditsi Esdras yari ahagaze ahakirirutse hateguriwe urwo rubanza. Araheza arugurura igitabu bose babona, kuko yari ahantu hakirurutse. Ahejeje kucugurura, abantu bose barahaguruka. Esdras aca arahezagira umukama Imana nkuru. Abantu bose bashira amaboko hejuru bishura bati amen, amen. Hanyuma baca barunama bakubita ibifukamiro hasi basenga umukama. Esdras arasoma igitabo c'amabwirizwa y'Imana, abareviti bakayabasigurira, abantu nabo baca barategera ivyo basomye. Umutware Nehemiya na Esdras umwanditsi akongera akaba umusaseredoti hamwe n'abareviti bashinzwe kwigisha abantu babwira igihugu cose bati, uyu munsi wagenewe umukama Imana yanyu, nezerwa mwoye kurira. Ugasangwa igihugu cose cariko kirakorora amosozi aho cumviye amajambo yari muri ico gitabo. Esdras yongera kubabwira ati, genda murye inyama zinuze, munywe n'inzoga zisosa, mwibuke n'abatavyiteguriye, kuko uyu munsi wagenewe umukama wacu, kuko akanyamuneza k'umukama ariko nkinzo yanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amajambo yawe mukama niyo mutima n'ubuzima. Amategeko y'umukama aratunganye, ahembura umutima. Amabwirizwa y'umukama ni ay'ukuri, niyo bwenge bw'abantu bato bato. Amajambo yawe mukama niyo mutima n'ubuzima. Amategeko y'umukama aragororotse, nakeza mutima. Amabwirizwa y'umukama arasobanutse, niyo muco w'umutima. Amajambo yawe mukama. Ukubaha umukama n'akaroruhore, ntikuzokwigera guhera n'intete. Umukama ashinga intahe y'ukuri, intahe yama itunganye. Amajambo yawe mukama niyo mutima n'ubuzima. Amajambo yanje amva mu kanwa, be n'ivyiyumviro biva mu mutima wanje, nibigushike ku nyota mukama, wewe nkinzo yanje kandi mukiza wanje. Amajambo yawe mukama niyo mutima n'ubuzima.
Ibyo dusoma mu ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye abakorenti. Inshuti zanje, nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, nazo izo ngingo zose zikagira umubiri umwe, n'aho ari nyinshi niko Kristo ameze nawe. None natwe muri mutima umwe niho twabatirijwe twese ngo tube umubiri umwe, baba abayuda canke abagiriki, abashumba canke abidegemvya, bisubiye twese twagabanye mutima umwe. Kuko umubiri utagirwa n'ingingo imwe, ariko ugirwa n'ingingo nyinshi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama yandungitse ngo mburire inkuru nziza boro, andungika gukwiza mu baboshwe ubukiriro. Aleluya. Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Nahazwa mukama. Nk'uko benshi bagerageje kuyaga uruhererekane rw'ivyagizwe muri twebwe, kumwe nyene twabishikirijwe n'ababibonye bigitangura kandi babaye intumwa zo kuvyigisha, niko nanje navyitondeye kuva kera nkabitohoza vyose. None sanze vyiza ari ukubikwandikira idonido, Teofilo ntore nkunda, ngo umenye ukuri kw'inyigisho waronse. Aho rero Yezu asubiriye mu bugarire afise ububasha bwa mutima mweranda, yaciye amenyekana muri iyo ntara yose, kandi yarigishije mu masinagoga yose, aninahazwa na bose. Araheza azi Nazareti aho yari yararerewe, arinjira mu isinagoga nk'uko yahora bigenza ku misi y'isabato. Arahaguruka ngo asome. Baramuhereza igitabo c'umuhanuzi Isaya, azingurura ahanditswe ngo, umutima w'umukama uri kuri jewe, kuko yansize ngo mburire inkuru nziza aboro, andungika gukwiza mu baboshwe ubukiriro, mu bahumye ngo bahumuke, kurokora abababaye no kumenyesha umwaka mwiza w'umukiza. Ahejeje arazinga igitabu, agihereza uwahakora, acaricara. Abari mu isinagoga bose bari bamuhanze amaso. Acatangura kubabarira ati, uyu munsi ivyanditswe vyarangutse imbere yanyu.
dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Mu kuzirikana aya majambo y'Imana nagerageje kurondera igicapo twoyashiramwo kugira ngo abanguke kwakira, kuzirikana, anabanguke kudushoka neza, ace mu bwenge, ace mu muzirikanya, amanuke mu mutima, aheza ashobore no kumanuka mu ngiro yacu aho hanze. Ariko icyo gicapo cananiye gutora. Mugabo reka ngerageze kuraba ingene twayazirikana mu mpfunyapfunya ishoboka mu mwanya muto dufise. Murazi yuko twari twaronse inyigisho ku bamenyesha makuru b'abakatolika turiko turahimbaza yubile, ariko kandi aya majambo y'Imana tuyasangire n'abandi mwese mwaje guhimbaza umunsi w'umukama, mumuhereza n'abanyu barengutse kugira ngo bashobore kumushikira imbona nkubone. Kuko murumva yuko mu kuzirikana tuzirikana dufatiye ku bintu byinshi turiko turahimbariza hamwe muri no nkuka y'imisa. Ubwa mbere na mbere mwumvise ko turiko turahimbaza umunsi wahariwe ijambo ry'Imana. Uyu mwaka ukaba ushingiye ku ijambo nyene rifatanye ijambo ry'Imana n'igihe cya yubile turiko turahimbaza cyo kwizigira. Ni ijambo rigira ngo nizigiye ijambo ryawe, nizigiye ijambo ryawe, j'espère en ta parole. Ubwo burya turizigira rwose ijambo ry'Imana. Ariko kandi nkuko tubivuze riranye nuko turiko turahimbaza yubile y'abamenyesha makuru b'abakatolika bose, atari abakorera mu bimenyesha makuru vya Eklezia Katolika, mugabo abakatolika bose hirya no hino mu vy'ukumenyesha makuru bakoreramwo, ari mu yandi maradiyo, amateleviziyo, ivyandika, ibikorera ku marezo sosio, izimbuga mpuza benshi, abakorera mu vy'ubuvugizi, ubucanke buri abantu bose batanga inkuru. Kira noneho uyu munsi twese n'aya marezo sosio cyane cyane aka WhatsApp twarabaye abasabikanye inkuru. Mbere bamwe mugasanga turihuta kwinjira mu magroupe tuzi yuko baguma basabikanye inkuru zibigezweho, cyane cyane bimwe twese bidukabura, ukamenga dushaka gukangukira kumenya ibiba vyose, nk'ikintu mbere usanga umenga kiranaduha inguvu ku bandi. Hariho abantu bamusanga umenga barafise inguvu z'uko bama bafise amakuru, abantu bose bakabarondera bakagira bati mbega aya makuru hari ico yaziko, ndayafise kw'ikintu reka ndakubwire. Twese ugasanga umenga twarabaye nk'abamenyesha amakuru, turatanga inkuru nubwo twese tutaraba journaliste, kuko umujournaliste ni ikindi kintu. Ariko kandi turi kumwe n'abandi bariko barava ku rupfu bibuka babo, babahereza Imana, bihereza Imana nabo nyene babasabira gushobora gushikira ukubona Imana amaso mu yandi, baganduka ku babo. Ivyo vyose nugira nti dusubire tubigarukane, twumve yuko bifise umutima umwe, n'iri jambo ry'Imana turiko turahimbaza uyu munsi, ku munsi w'Imana ugira gatatu wo mu mwaka. Ijambo ry'Imana twavyumvise ingene mu gisomwa ca mbere, ingene abanyisirayeli baronka akaryo ko guhimbariza hamwe ijambo ry'Imana nk'umuryango, babifashijwemwo n'aba twumvise ba Esdras, ba Nehemiya.
tugerageze dusubize iryo jambo ry'Imana mu gihe cyaryo. Batubwiye ko bari mu mwaka wa 1950 igihe bari bamaze kuva iyo bari barangariye kubera ubugabagabo no guhemukira Imana yabagarukanye mu gihugu cyabo, baramaze gusanura bimwe bimwe, baramaze no gusanura ingoro y'Imana nubwo itari mu mwakaka nk'imwe umwami Salomo yubaka, ariko baramaze gusanura ibitari bike. Ariko aba Esdras, uyu musasedote Esdras ari kumwe n'aba Banehemiya n'abandi bakuru b'intara, barumva ko hariho igihaza, barumva yuko nabo basanura abantu basa n'abafise akantu ko kwihebura yuko indoto bari bafise z'uko ukwizigira bari bafise yuko ibintu bigiye guhinduka kandi bagiye kuba koko gusubira kuba igihugu kininahaye kiri mu bwiza bw'Imana cubaho umukama, bakumva umenga birateba, bamwe bagatangura kwihebura. Aba rero barazirikana yuko nta kindi kintu cyosubira kugarukana umwizero no kwizigira gukomeye atari ijambo ry'Imana. Baca bakoranya igihugu cy'Imana bagisomerera ijambo ry'Imana. Niko nk'abantu barazanye ingufu zabo no gushaka kwabo kugira ngo basanure ubuzima bwabo, ariko karahara mu ruganda ntibacura, barabuza ijambo rikomeye ryo kwizigira kugira ngo bumve yuko bo bandanya ntibacike intege. Ijambo ry'Imana rero uyu munsi rikatwigisha yuko igihe cyose tugerageza kubaka ubuzima bwacu, gusanura ibica nk'ibiriya, guteza imbere ibica nk'ibiriya, birakeneye umutima n'ubukomezi bw'Imana. Nta handi tubikura, ni mu ijambo ry'Imana. Twohakura ijambo natwe rikomeye nk'abamenyesha amakuru. Aba bantu nuvuga mu gifaransa, aba Esdras, Nehemiya n'abandi bose bafashijemwo, ils veulent donner une âme à un peuple fatigué. Ukwisanura, ibi twita vya resilience, si ibintu vyoroshe. Haraho bikenera izindi nguvu z'ijuru, bigakenera kugira une âme ikomotse ku Mana, ubukomezi bw'Imana. Nta handi tubukura ni mu ijambo ry'Imana, guhura n'Imana mu ijambo ryayo. Barahimbaje ijambo ry'Imana kandi barifatiye umwanya, si bimwe vyo kwiruka. Naho bishuga sanga ngaha tubasigurira akanya gatonya, aba ngo babasiguriye kuva mu gatondo gushika saa 6 bose bahagaze. Uyu munsi ivyo bintu abantu baracabishobora. Menga uko dutera imbere cyane ni ku mwanya uduherana. Mbere n'Imana tukayigera tukagira tuti mukama turaguha akanya gatonya, nta mwanya dufise. Kamenga ivyo tugiye munsi wabitegeka. Ariko bigomba kutubwira nubwo tutofata umwanya muremure gose, turakeneye gushira mu myanya y'ubuzima bwacu umwanya w'Imana kugira ngo turonke umutima w'ivyo turiko turabamwo, ngo bituzanire ukwizigira. Kwa kwizigira kudutuma turabira hariya kure iyo turiko turaja, kugira ngo nidusange turiko turafata inzira yo kuzimira. Twazirikanye gose ukwizigira, kandi tukazirikana yuko ngo twese turabasangira rugendo mu kwizigira. Jambo ry'Imana rigaca ritwereka mbere yuko uretse ko riduha umutima, niryo riduha n'intumbero y'ubutandukane bwacu, tugasigara tubwakira nk'ingabirano n'ubutunzi bw'Imana. Mwumvise ijambo ry'Imana mu gisomwa ca kabiri ingene Paulo atwereka yuko umuryango umeze nk'umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi, ko atarugingo goshobora kwishima kuri ngo nigo ruhambaye, yuko zose zikeneraniye kandi yuko zose zifise iteka n'icubahiro. Abamenyesha amakuru turi mu bimenyesha amakuru bitandukanye, mugabo tukumva ko twese duhamagariwe kubaka umuryango w'abana, kubaka ubwami bw'Imana, kubaka imico myiza iri kwiradutakarana, kubaka ivyo bigira inkingi zishigikira ubuzima bw'abantu, ngo abantu bashobore kubandanya
ubuzima bwabo bumva ko Imana iri hagati yabo. Ariko kandi mu nkuru nziza Yesu akatwereka ati uko kwizigira iyo mihango yose Imana yabahaye y'umwaka mwiza, y'ibihe byiza, y'ukumuguruka, y'uguhumuka, birarangutse, birangukiye muri we. Tugire Kristo. Erega bwa bundi aho ntiyo tugire dusozerere yuko kwizigira kwacu si icyiyumviro, si inyigisho, si ubuhinga n'ubumenyi, si ugutuma-tumanako amakuru menshi agezweho. Ni Yezu Kristo muri ivyo vyose, ni Yezu Kristo mu buzima bwacu. Igihe cyose uzotanga inkuru utazirikanyemo yuko ifise ikivuze imbere ya Yezu Kristo, ntuzozana igihe cyiza mu bantu. Abantu ntibazohumuka, abantu ntibazomuguruka, ntibazokumva neza igihe cy'Imana iwabo. Hari ahantu Yezu yigeze gutwara abatumwa, abatwara rotre nk'akarotrete nk'akarekoresho gatonya, hanyuma arababaza ati ngo mbega ngo mwumva aho hanze bavuga ko ndinde. Yezu akagomba yuko abatumwa biwe, abakunzi biwe, bataba abantu umenga bugaraniye gusa ku byo babona hafi yabo, ariko ko bamenya kugurura amaso bakumva ingene abantu bakira Yezu, bazi Yezu canke batamuzi. Kubagira abantu b'urusaku rwiza, burya hariho urusaku rubi n'urusaku rwiza. Curiosité nziza imwe y'umenyesha makuru arondera inkuru yo gutanga ishobora kugirira akamaro abandi. Twibuke yuko Papa Francisco yatwibukije tubigarukeko, si ugutanga inkuru yambaye ubusa, ukuri kuri gusa. Dutanga ukuri kumwe kwiza buriya 25 kunywanisha ukuri n'urukundo, ukuri n'urukundo. Inkuru naho yoba ari mbi, ibabaje, imeze gute, tukayitanga mu buryo idaherera mu mubabaro, nka kumwe ko abahanuzi ba kera bahejeje kudoma urutoki ku bintu bibabaje bagasozera batanga ijambo ry'umwizero. Ko mwabonye ukuri ko ibintu bibabaje, Imana nishaka ko muhera mu mubabaro, irashaka kububakira kazoza n'umwizero, bagatanga ijambo ry'umwizero. Inkuru ikamisozererwa no gutanga intumbero itransforma positivement ubuzima bw'abantu na societe yabo. Ariko bizobanza gusaba yuko wewe nk'umenyesha amakuru wibaza ingene uhagaze imbere ya Yezu. Yezu muri ako karotere yatwayemo abigishwa biwe, aje kubaza ati mwumva aho hanze bavuga ko ndinde, akabahindukira akababaza ati mbega none mweho nibaza ko ndinde? Inyuma y'ayo makuru yose muzi y'abantu ingene banyiyumvira ko aho hanze, inyuma yaho wagiye gukora uragenda urarondeza inkuru, urayibungenga, urayiproduiza, urayishira sur papier, harageze yuko uyishira dans des images, uyishira en onde, uyishira mu biki, imbere uheje yuko kuyitanga. Inyuma y'ivyo vyose, hejuru y'ivyo vyose, muri ivyo vyose, wewe ku bwawe ndinde. Ubwo uruwo wumva ko muri we ariho haranguka icyiza ushaka gutanga, ko muri we abantu bashobora guhumuka kubw'inkuru utanze, ko muri we abantu bashobora kumuguruka kubw'inkuru utanze, cyangwa ko muri ushobora gutanga inkuru zituma abantu bacika impumyi, inkuru zo kumugaza no gukomeretsa, inkuru zuzuye urwanko n'izigo, kugira ngo twese tubonereho kuva ngaha tugize tuti Yezu, imbere yawe ngiye kuba umumenyesha makuru atagarukira ku mwuga gusa, ariko yumva yuko hariho mission musangiye, hariho ubutumwa musangiye bwo kumanukana mu bantu igihe cyiza, umwaka mwiza w'umukama. Tugire Kristo.
mbega bamenyesha amakuru, muramaze kubona yuko mu bantu bibukwa ubwa mbere umwaka ugitangura ni mwebwe muri ekleziya. Mwebwe mwibukwa muri janvier, nimwe mutanguye kugurira abandi yubire kugira ngo muze munaherekeze n'abandi bose muri yubire bashobore kuyigabanamwo ingabirano zikomeye zo kwizigira umukama, zo kwinagura mu kwizigira, zo gukomera mu kwizigira, zo guhamagara igihe gishasha mu buzima bwabo, igihe gishasha muri ekleziya, igihe gishasha mu bihugu, igihe gishasha muri sosiyete yacu, mu isi yacu uyu munsi. Murahambaye, ntihagire abazobabona ubwanwa bibaza ngo murutubeba. Uyu munsi mbere bakavuga yuko vous êtes en pouvoir, mugabo tukaraba neza yuko turi en pouvoir au service de. Mu gusozera n'ubundi tukabandanya twumva ko twubaka uwo mwizero ushira abantu gushika mu buhigwe budahera, mu buhigwe budahera. Ubu nyene iyi miryango yaje gusabira ababo barengutse, kuko ukwizigira kwacu kurengeye wa mwizero nk'uko twabizirikanye kudushikana ngaho muri ca kibanza Kristo yagiye kudutegurira. Natwe tukagira tuti vision yacu ntigarukire kuri 40 na 60 gusa, ni mpaka mwijuru, mpaka mwijuru. Ngo birogoye ngo nivyo vyigeze kurya imihwi yose yo ngaha mu Burundi birayimara. Hanyuma biyimaze bitangura gutegwa n'inzara, biratangura bironda, mugabo vyabuze iyo bija kuronderera iyindi mihwi. Niho vyagira amahigwe, haraza ikirogoge kimwe kivuye i Kampala. Hariya muri Uganda barafise ibitoki vyinshi n'imihwi myinshi. Kiraza kije gutembera i Burundi, gisanga ibirogoge byo mu Burundi vyaronze, vyarageseye, bimwe bisigaye bitubitse uwavu, ibindi bisigaye ku mutwe nk'ubuhiri. Niho rero cabibaza kiti ko mwonze gutyo nibiki? Ati indya zaraheze, ati imihwi twarayimaze nitubona iyo tukuri yindi. Niho rero cabibwira kiti ntavyo mwamenye, i Kampala imihwi ntihera. Niho rero vyaca vyumvikana biti tuzoraba dufata imodoka imwe hanyuma tugende twese i Kampala. Mugani vyafata imodoka vyo biraguruka, tuzoguruka tugire hamwe tugende i Kampala. Hama bica birumvikana biti kugira ngo nidutakare turakeneye ijambo tugenda turavuga twese kugira ngo nico zimira cumva iryo jambo kimenye kuzimuruka. Ijambo ry'Imana rituzimurura. Bica vyumvikana ijambo biti maki Kampala, maki Kampala, maki Kampala. Sinzi ko murumva ibirogo biriko birajya imiwe n'amapapayi bivuga gutyo. Maki Kampala, maki Kampala, maki Kampala. Maki Kampala. Bica birahaguruka biragenda. Mugango bishitse hariya imageyo, sinzi ahantu hari umurima w'inyegeje wari imiwe mikenya yari isigaye. Hariho rero kimwe ngo cavuye kibona kiti wapi, je sindindira ivyi Kampala ndabirya aho bihiye, kica gikorokera ngaho. Kirajya ya mihwi, kirahaga, kirahimba, kirasinzira, mu nyuma gisanga ibindi vyagisize, kandi kimaze gusinzira kiribagirana kakajambo kuko cahaze gose catinamwe, mugabo kirasubira kiratangura kwirasonza kandi. Hanyuma gisanga na kakajambo caribagiye. Niho mu nyuma cavuye gisandukira hagimageyo sije no hahera. None rero natwe uku kwizigira turiko turazirikana, twumve yuko kuranguka kwako neza ni Yezu Kristo mu ijambo ryiwe mu buzima bwacu, likaguma litubera inguvu ziguma zituma yuko intambuko z'ubuzima bwacu, ivyo dukora vyose mu mwuga wacu, ivyo tubamwo vyose
mu buzima biduteza intambwe tugenda tugira tuti natwe mpaka mu ijuru. Amen.